sawa komera amakuru yawe meza amenye gutahomba konzi ntigeze ndakubwira homba nakurondeye cyane ku telefone ariko niyacamo niyo mpamvu nahisemo kwishikira wandondera urambura ya ngira ikifugenze genzwa niki juste ntarida guhitanye ahantu merekeza gatoya tujye kuba turazunguruka kuzunguruka ya usanze muhira mweko mengo ntamana nafise ko kumanzunguruka nakubwiye ko nakurondeye ku telefone ntihacamo rero juste rero yambwiye yuko uri kusabira umugabo wawe akazi nabitekerejeho mbona ko wase we gukora mitamwo kuza ndakuhitane tugende ndakwereke aho noshira umugabo wawe akabara aricaye ngaho ejo canke hirya ejo nawe atangure kugira icyo afashije mu muryango mu bisanzwe wamuronkiye akazi izina rya shuri ngiye kubera umukura ko wagiye kuba umugabo kuko agiye gukorera amafaranga agiye kuzagusumira arihe n'inzu aho ni sawa ndumva ko twogenda kumva bo warankuye akazi umugabo turashobora kujyana gira fasta witegure tugende ugende ukunyene oya reka nambare twakwanya rero juste ari umugenzi nashaka duca ngaha kuraba hamwe umugenzi ushobora kuza kumuraba jewe nkasigara ngahanze urasanga ngaha noba najanye iki nawe ntugiye kumuraba gusa umuramutse amusiza tugendera mu juste twagendanye nawe niyo turiko turajya ntituranahashika ntituranahashika tugende turamukanyama tubandanye shana ari kubona ko nari gusigara ngaha hanze nta na kimwe none ngaho hatinyiki nta n'icyapa cy'ihoteli gihari kubera waruvuze ko ugiye kuramutsa umugenzi wawe none umugenzi wowe turi kumwe haramanga ati biteye oya si kuvuga uko si uko nashatse kubivuga rega ngaha anye si ku macuniro bavuga ati ngo barakubaga cyangwa barakuba nta macuniro abagaba ntabaho rero ndagusabye please nkundira basi tukinde turamukanye n'umugenzi basamenye ko twari kumwe na naka ntimakamenye akakukura mu byengesho none ukumenya kuramukanya si ibintu bisanzwe atari twagendanye ndagusiga mu ibarabara sawa reka tugende nimba atakindi kibazo kihari
Nasanze ntiyakubitiye karibu karatutse uramurindira kome ngo urafise ubwoba ndakwica nka kilometero ndabe yuko ibintu byaba bigenda neza. Asha nawe nimba yasimbiye akamona muhamagara niyo ngorane yo gutera umuntu surprise. Ndakubaza none iyi nzu ni iwawe cyangwa ni iwa mugenzi wawe? Nawe uranumeza kabisa, sinakubwiye ko tujye kuraba umugenzi ko nabonye twinjira ntiwanadodoye dutira twinjira n'indani no muri salo naho mugenzi ntitumusangeho. Ibintu biratangaje. We nawe ibibazo byawe umengo uri umupolisi kazi. Abasore nuzi ko ibintu byabo kubaza bitera kumenya. Anye ndahamenyereye nko muhira, nicyo gituma ndakubwiye ndamuhamagare tumuramutse amatubandanye. Hano ukuntu twinjiye amengo ni muri hoteli. Ndamubifye gusa ngaha anya nzobashitse iyi hoteli. Abonye ari capa cy'iyi hoteli ngaha. Ibi mbona ndiko ndarota cyane nagakina nuko murankina sindatahura. Sheri oya kwanza sindakwita Sheri. Hakim ni wewe cyangwa n'ubundi ndiko ndabona kuko Hakim narimenyereye so ndi kumbona ngaha. Ubona ngaha niko kuri. Why? Nuko kuri kuvuga ngaha? Be Mbiko kuri kuravuga. Yeah. Surprise. Sheri ndagusabye mbitse ukuri aba bantu bose ndabona murazi
nasezeranije papa wanje ndi kumva yiwe ko ntazigera ndongora sheri mama yari umugore yihanganira buri kintu cyose cyamushikira sheri mama yari umumama agerageza cyaba ikibi cyangwa iciza yaramenya kucihanganira sheri ibyakubayeho byose yari integuro yanjye ko ari kugira ndagupime ndabe eske umugore nshaka niwe umugore nshaka afise kwihangana nkuko mama yari afise umugore nshaka yoshobora kwihanganira ubuzima bwiza cyangwa ubuzima buri bwose yoca mu bwihanganira icyoza kimushikira cyose yocihanganira nashaka umugore nkawe umugore ikibazo cyose cyomushikira umugore icyozi icyo ari cyo cyose yo kwihanganira umugabo wiwe sheri niriye kusana gukora kugira nkorere ibintu nk'ibi na mama wanje abyara ukamukoresha ibintu nk'ibi agatego n'abagenzi bose mewe na musaza wanjye sheri nari nshaka umugore nkawe umugore anyubaha nkabibona umugore anyihanganira ibibazo byose bicamo please ndagusabye numva baby please sheri hama abamo niwe bantumako ya sheri reka nakubwire mama je nagushaka kandi cyane gose kuko wenda zira umugenzi w'umugore wanje cyane niyo mpamvu rero nakurondera hari ikintu nashaka umfashe nta kibazo ari gikunda no gufasha ya igitegerezwa gukunda uri umugenzi wiwe ubajoka nka gute tegerezwa gukunda so ikintu rero nashaka umfashe urabona je ujya mugore wanje shaka ndamupima ikintu cyose kibi cyonshikira yocihanganira niyo mpamvu rero nariko ndakurondera cyane kugira ubifashemo kumuvundira okay ndagufasha mu zihembo none ukuntu wofasha wewe wogerageza uburyo bwose ukamuronderera abantu bashobora basi kumuhuza n'abantu abandi bagabo abandi basore kugira ngo basi turabe icyizere yo bafitiye n'urukundo yo bafitiye kasi rwa rukundo rw'ubujyajya rwa rukundo nyene gishaka rwa rukundo nyene uvuga ati uno muntu ndabona vraiment tuzosazana uburyo bwo niyo noshikirwa n'ikibazo kwa ni ibibazo bishikira abantu ni benshi ni byinshi uburyo bwo niyo noshikirwa n'ikibazo agira gute ashobora kucihanganira akaresista ku kintu cyose cyo bakishikiye niyo mpamvu nashaka umumpimire umvifashemwo muri make nk'umugenzi wiwe murazinanye noneho ndazimuganira cyane kibazo no gufasha gufasha gusa bizava biduteranya kabisa oya ndabatera birakana rega ikibazo wowe uzogerageza uburyo bwose ntakugundure cyane nta kibazo ahubwo nana ashikora ndamuhote
tutosha twankana kabisa yani muzankana uwabwo uzogerageza uburyo bwose ubimunyegeza kuko abimenye muzokwankana asha uzogerageza uburyo bwose ubimunyegeje je ndafise plan y'ukungene azobimenya abi akazobikumenyera oya ntazokwanka nzomusigurira nina nakizi uwo gusa akazobikumenyera ndazira umuntu akuze ogerageza sawa sawa nanjye nako ndahendahenda umwana ngaha Okay. mba ngaho abanye imbere gatoya nk'ibi bice yego ni sawa rero nanjye hari ahantu naringiye we ngira tuzaturavugana ni buke Sawa. neza ariko uko bimeze kose tubibikisha wa muhungu wa Mariya arno ego akazi none ubona biriko bigenda gute muri Combo Fashion kira kintu kimeze neza akazi kose ni sawa ndetse no ku rubuga ndabona urubuga ruko bitinga ruko ragenda neza kabisa dressing talk tubona bariko barabyakira neza aja nukuri abaforo baguma baforowinga nta kibazo nangora ahama nawe ndabona ibikorwa birenze ya nzu warayimaze ariko nawe uragerageza kuyihisha ubutunzi bwawe ukabuhisha uri muri ba bagabo bavuga ati umugabo agitwiwe yinyegeje wenda wena naje nzogutora nawe abanye ndakurahiye kuntorana gasha baramaze gutora hajyana okay arno ganire n'abantu b'abagabo ko deja imyaka ndetse cyane ko tungana biratwemerera kuganira bakuze cyane tukaganira ku ngingo iyi cyane jewe rya mugabo nafashe decision yo kurongora baza kutwegera narafashe decision yo kurongora kabisa icyo urabona ko ndacihishahisha kuko ubujyanye ahanini abakobwa batubonye tumeze kubuye nakindi arashobora kuzajya kuramutsa burya agaca ashaka kwinatisha hajya areba na cyane cyane b'abakobwa b'ubu bose wana yihenze akakubona wambara neza usohoka iwana so rero ikintu cyatumye ndakuzana ngaha ndakwicarika ngaha urazi ko duhora tuya akazi yishi kandi byinshi turabifashanya so rero ikintu cyatumye ndakwicarika aha ngira ndongore ariko zo kuvuga ngo ngira ndongore ngo basi n'umugore ngira ndongore dusanzwe tubana gusa rero nyamukuru cyane yatumye ndakurondera si icyo kubera urabizi ko abakobwa b'ubu benshi baza baprofita ukuntu babona umuntu sibyo icya mbere na mbere ntaguciriyemo akaranga felicitasiyo kuba umugabo si kugira inda ndende igayarukiriye urazi ko nanjye ndabigwanya kuva kera kuba umugabo no gufata ingingo ikaba nyine ko wahisemo kuvuga ati reka ndagushyire mu ibintu by'indabyo byazi ko nabigwanije kuva kera so rero ikintu nshaka umfashe nshaka nk'umugenzi wanjye w'umuvandimwe kandi muzeye nshaka gupimira umugore wanjye koko nshaka gupimira umugore wanjye kuko hano hari isezerano nasezeraniye papa wanjye kandi iryo sezerano ni isezerano rikomeye cyane none gatoya ngaho hamwe no kumugupimira
no gusezerana so wawe Arno? ndamupimire muri Chombo Fashion. No. Na kanyu fashion ugira umuteguri. No. Ubwo nushaka umupime nibyo by'isezerano birahwana. Kubera Kugira metero genda yigendana mu mufuko. unoreka blage man. Reka blage, jesi niko na blaga. Bro, umva muzee. Turasezerana muzee wanje yuko. Nzokora ibishoboka byose biba. Nkarondera umugore afite karite ziza guhura n'izamani. Ntigerageza uburyo bwose bushoboka. Nk'ubwo buryo rero ndiko ndagerageza. Niyo mpamvu naje kukurondera ngaha nshaka ubifashemo. Okay, nagira akantu ushaka umukorere ko muri Chombo Fashion. Ibyo sinari birirwa ndaza ngo twicare ngaha ngo tugire rero nshaka wowe umwinjire umudrage ibona ukora ibishoboka byo ndakwizeye nshaka ukora ibishoboka byose akora iki rage ku buryo bw'uko ewana atari wa wundi nyene w'umutima umwe avuga ati je ngaha uko ngene sanzwe ndakuzi ndakumenyereye uko ngene twamenyanye uri umugabo ku buryo atari ikibazo uko wipanze neza sinzi wamuhaye uwe mutahe biravana urashobora kuvuga ati genda uteste umugore wanje nako ntaraba umugore wanje kuko igihugu ntikiratwemerera ntiturandikwa ntituragira ariko ko tubana genda umuteste mu mugore wanje genda umuteste rero sinzi ko ahaba aho muba muri uyu mwanya n'isaha muba muri ya gorofa nyene y'iwawe jewe ndamuzana ko deja nsubiye inyuma gatoya nk'umudraga ntiyari bwashike muhira homba no ofete twarapanga tugahura mu kabare tugasohoka sawa agataha nanjye ngataha mwatoraniye hiye rero ndamuzana nagerageje uburyo bwose nari narize plan y'ukuntu tuzoshobora kubana jewe ubu deja tuvugana mba muri chambrette ndapanze chake apartment kiwawe nyine wacu ibyo byose hariya nakumva rero ubu ndapanze ampisi umugore niwe akora buri kintu cyose cyo mu rugo ushatse kuvuga uwo niwe asoma niwe ari hiyo chambrette niwe urumva jewe inguma njyamye ndabona ko ubu ndi mwikonje ubu nirirwa njyamye azi yuko atakazi ifise azi yuko ndi wa wundi nyene wo ku rwego rwa nyuma numva ubuzima umugore asi kiriya kintu cyose cyo mu nzu niwe ubu rero wimereye nk'akanyegeri kigira ku mugongo w'inzovu aho igiye hose kakamuguha avuga ati shaje n'inzovu kijya kiraro turakinyiganza aragusumira agakwambika agakurihira inzu wowe gusa ni kuza hariya kwirigara bakagusuka ugasubira kandi ukitahira muhira ukajya kwivugiriza igitari basi nshaka kuraba ese uwo muntu ngira umugore afise umutima uwuhe afise kwihangana ukuhe mbe atanga icyubahiro ampa icyubahiro kingana gute nibyo objectif yanjye nshaka kuraba ati mbega ejo canke hirya y'ejo bishitse bigahinduka ubu buzima mu yandi majambo ushaka
ushaka umufasha nushaka umugore ya umufasha cyane kibazo gito fasha umuntu aza kubaka urugo nk'uko nyene aje kubaka nari nakubajije asanzwe ubu ariko akora iki ofete ubu unye adandaza amavoka niyo iriko aradandaza agenda mu gatondo akarangura utuvoka akaca kwambika muri ayo mavuka sinzi n'umutayi iyo yawukuye ndoba nakubesha aragenda akarangura abandi bagabo murabayeho kabisa sinakubwiye ko ari pura zanje ndagukomeye amaji ndagukurisha mani ngo zubu ziragoye sawa ngo zubu ziragoye hama ako n'akazi gato rwose bazije nawe ko turi abagenzi twakoranye byinshi deja n'ubu turakorana ndimo ndakubwira twakoranye byinshi rero icyo si igikorwa cyunanira gukora nimba ari umukobwa cyangwa umufasha ukeneye atari umugore vuba uzamubona jefrema ndakwizeye kuko nzi ko ubikora neza cyane neza cyane igikorwa nshoboye ntarinda kuja kwiga rero ari ejo cyangwa hirya y'ejo ugira uterere hanze igisuma winjize umufasha ofete urabona bitana kugoye bona muri ijya quartier yahajya hirya guca imirango urahabona hajya tuhita mu gatsata kuri ya amaje nyene yaje nyene kuri 15 ana mwabijya bice hajya ni ahantu akunda gukorera ni haba ari karadandariza kenshi we no kuvuga umukeneye aha ubona na prank mbere ndaguhaye urafise ifoto yiwe mu telefone no turi umugore tagira ifoto yishiri uraza kuyindungikira yewe ndaza kuyindungikira cyangwa hirya y'ejo tuhuye menya ati icyobo ni iki sawa akazi kagira gatangura rero mwazijya plan uzomurondere wenda azagurukira iyo foto yiwe kugira muhuye ntuzomuyoberwa ndakunda guteramira hajya nyine iruhande yajya kuri North Gate kuri 15 sawa hajya ifu y'ibitaro kwa general sawa ndahibuka hamwe tora tujana mu misi he okay sawa naho wowe ubishizo gukora ni ico hama ibindi tuzaturavugana tuyaga bukebuke kubesha sibyo uraberewe please kubegwa the please be bof merci sana ndabizi n'abantu benshi nyene kenshi usanga bagira ikintu umuntu ari ubujyaga jewe ndakwizeye ko utoshobora kunjyaga yego kabisa so bof amakuru y'imisi rero ndashima uwiteka nubwo bukene ari bwinshi nyene muganda bishima muhera mama arakomeye araho pe ameze neza cyane aho ni fresh so bof je nakirose nayo ndagukeneye yego kandi nayo ndagukeneye cyane gose hari akantu nashaka ufashe kandi akantu kerekeye sister wawe nta kibazo mbwira gentari je nashaka kumutestinga nibyo nashaka kumfashemo testinga ni iki nashaka basi kumugerageza nashaka kumugerageza ndabe ko ari umukobwa ko w'umutima yaje kubaka abishaka abikunda cyane cyo bari ikindi kintu cyo yo bari ibyo ya profita nakabazo nyene mu ngendo nyabaki ute nyene ofete urabona abakobwa bubu baja kurongorwa bakurikiye amaronko bakurikiye basi uko babona umuntu ameze rero niyo mpamvu jewe nashaka kumutestinga nyene ngerageza uburyo bwose ndabe yuko koko ankunda rwa rukundo rw'ukuri apana rwa rukundo rw'amaronko ndabe yuko niyo byashika nkagira nk'ikibazo
canke hakavuka nk'ikibazo muri famiye azobo wa mugore afata inshingano afata decision akavuga ati jewe ndafashe inshingano umugabo wanje ndabona ingorane zamushikiye akanyihanganira mu bibi no mu byiza wa mugore basi ariko kuko azoba ari umugore yubaha afise icubahiro agatima ko kwihangana ya none vraiment cyo cyumviro nico mugabo ntabwo ndiko nawe uburyo ushaka ko byakorwamo kugira ngo dushobore nkuko wabimbwira niyo mpamvu naguma ndakurondera kubera wowe ni mushikawe sibyo wowe ni mushikawe we mwarakuranyura muzi gusa wowe uko muzi siko je ndamuzi bazije ko twabonanye dukuze niyo mpamvu rero nashaka kumugerageza ndabe koko yuko yovamwo umugore nshaka kuno rero nashaka kumugerageza nuko nashaka wowe bofre wanje ugerageza ibishoboka byose tuvuze ibishoboka byose ni hahandi n'umuntu atanakizere na gatoyi azosigara kigufitiye rero sinzi kuzohava unabishobora akazi pe ega basi yani burya ibintu nk'ibyo biragoye ya nyene ndabizi ko bigoye ariko uzogerageza uko ushoboye nyine ushaka nze mubwira nabi Bwana ku buryo bw'uko nawe nyine avuga ati shaje ndabona musaza nje aramfashe nabi vrema tuka umugirane kajya akagabo kimbwa wagiye kurongorwako akagabo ngirango none ndakaza ibyo bintu kugira ibyumvire ariko sa yaba yaragukoreye man byo tumubona uvuga ati nimiburi je basereka ndabikubwire byose sivyo je nta kosa yankoreye sivyo kandi ahantu tuba canke ubuzima tubayemwo nije nabishatse kugira tubemwo urumva kuko ubu tuvugana deje mushikawe niwe ari hinzu niwe asuma niwe kira kintu cyose cyo mu rugo urumva rero amafaranga yakurahe nindira rero niyo mpamvu ndiko ndakubwira ti ugerageze ibishoboka byose ahubwo rero ufusa akantu uciye numva umenga twagakoreraho mugabo imbere ya byose neza akorera ubusa wowe uri bofre wanje we ntugira ikibazo rero ndikuvuriza rero urabona nk'ubu kumbwiye ngo niwe wasuma wewe gusa nta mafaranga ubura yo gutanga ni ibintu wewe wabitanguye ufite ni ibintu je napanze muri plan yanje ubuzima turiko turabamwe bwose ni je nabupanze sikuvuga ngo nubura amahera yo gusuma sikuvuga ngo nubura ngo aha fise inzu fise ahantu heza ho kuba mugani plan yanje basi fise uko ndiko ndapanga ubuzima bwanje sawa rero guhera aya masaha joba nzusezeranye sibyo ati jewe uzagukorera iki sibyo ubu nyene cange ndakwa mama ndabimwumvise neza ndamubwira ati burya rero ubu diri ratangiye bofu mugamvuza ukuri bofu urabona ukamfasha ico kintu ndabizi yuko naho papa wanyu ari mu mahanga atakintu abafashije mugabo mukafasha ico kintu kigacamo bye uko ndabishaka nta murongo uko ndamwifuza nta kintu na kimwe ntazokora ku bwanyu ibintu byose uri kuriyumvira ko bitubaho ibintu basi uri kuriyumvira wowe ibyo uri kuriyumvira ndabyumva kuko uri umwana muto iwe ibyo wiyumvira mba nabyumvise wowe ibyo byose uri kuriyumvira ntugire ubwoba je ndahari ku bwawe no ku bwa famiye je naje guhera aya masaha ndakubwije ukuri ngira ngende ndabyinjizemo mama ndamubwira ati mama rero umugabo wa naka yambwiye ibi yambwiye duhera hadu rero ku murongo tubigenze uko jewe gusumbiye ntuzombeshe urazi ko ndagaseriye nubwo iyo ndabye ubonamo umuntu w'umubeshi kugira simenya ko uri umubeshi ikora mu mufuko so yawe niyo imicoro gusa
imicoro sasa ni sasa nijya mbere ndagucoreye ya ntabwo ari cyambere sawa nta kibazo rero ikintu gishasha rero ahubwo sinogucorera nk'abantu b'abagabo kandi tugize ico dusezerana ndakwigishe iby'abantu b'abagabo ko uracara umwana abantu b'abagabo basezeranye ikintu kizima inyuma yaho baricara ahantu bagasangira kandi none mva nakuze wewe wari kuracorera kandi aguha igihumbi wabugiye naki cyo gihumbi kinyime sibyo mugabo abantu usirete burofa tugenda ahubwo kugira ngo ndagucane hamwe hajya ofete jewe ubudeje ubuzima mbayemo ndapanze mba muri chambrette ndaba mba muri chambrette igindi naco umugore wanje umujyana nawutse ubu niwe gira kintu cyose cy'urugo kiri ku mutwe ubonana niwe okay niwe ariho inzu niwe asuma meme n'isabuni niwe ayigura ugomba usaze neza mu mutwe neza mu masaje ya nubu nta kintu kimwe ndatahura mu bintu byose bambari Fideli gihugu tuvugana ndi mwikonje nirirwa njamye muhira azi neza ko atakaza imfisi ego uravyumva ubu je nirirwa njamye arazinduka akagenda agahangayika agapiga hariya ntanumva ngo adandaza ngo amavoka ntanumva ngo adandaza ngo ibintu vy'ivyamwa nyene ibintu nk'ivyo umva wewe wigize umugabo w'igishomeri umugabo w'imbwa nizo prazanje kugira ngo urabe ko umugore azokubaha ukenye sivyo washatse kuvuga no okay ndiko ndagutahura ubu unyereye tuvugana ngira icyo yarumamagariye nje kwikorera ibikorwa nawe sinzi ngo ntangurire sinzi ngo mbivuge gute naje ubwanje biracancanga sinibaza karukuri nyine gusa nyine reka mbikubwire nawe ugira uko byakira ngo nayo amajambo yawe y'ibiki ngo je ndashonje ngo je ndagize yene urabizi njya ngize iriya kumbabura yewe mbwira je mama twakuye na Hakim sa yes mama yaraberewe aho hamwe amaheri iyo bayakura biransiga gusa ntacyo reka tubyiyoza icyo kumbwira mama yambwiye amajambo ameze uko ngo nigirishe sibyo ngo ndamwange nawe urumva mvuge yuko ngo ibiki n'ibiki ngo yagiye ku mugabo ngo ata amafaranga afise umugabo ata amashuri afise ngo kugira ngo ngapime ngo yuko yoba ari ngo umugore afise kwihangana n'umugore ataburyaryagira je navyumvise mugani umva umenga ntibizonyorohera kuko je urabizi ko nawe sha ndamukunda sana kandi twakuze tutanashwana ibintu biriko bintangaza gusa rero hamwe na hamwe nkumva umenga ivyo bintu yambwiye ari byo kuko sibyo atwobereka bino bintu nama akagirirwa ibakwe na ntoya akaja muri urya rugo mama natwe tuba dukize nawe vyiyumvire ko ariko gamwana ibyo byoshoboka bite n'ukungene dukunda umwana wacu tukamuhinduka nyine bunyamwaswa tumukinira idiri mugama marika ni ibintu bisanzwe nenda kubaza hari ibyo yashimye tubihindure kandi buke ko umunsi nta makuru aza kukubwira ati biki n'ibiki wowe wibuka amajambo wamubwiye reka tubyihuse sha niba ibyo bintu biragoye
none nkamwe mushikawe yego umutima w'umuntu nta muntu awumenya twoca dusanga hari umwana w'indyarya akunda amarongo mba byoca bigenda gute umva ko tuba tumwononeye ugasanga sha mama bituzana ingaruka mbi nukuri reka je ndabikwizeza kubera ko nta mukunge nta mukujije n'ingene wamureze nuko jewe ndamuzi je ndafise ubuhamya yuko naho ivyo bintu azobicamo imba koko azoba akunda urugo azokwemera kubicamo kandi ntuvyiyumvireho vyinshi urazi yuko imana itegerezwa kugucisha hari igihe imana igucisha mu nzira zigoye kugira ngo uzoce mu nzira yoroshe kandi mama nawe bitahure joramuka bigenze neza natwe dushobora kubironkeramo ntacyo bitwaye mwana gusa icyo mbona ni ugukomantaza umutima ndabizi ko nicyo kintu gisigaye kwe biragoye nyene tera amvuritse kwanza uburengene tugihari turababuza turabikora ubuzima basi intango naramaze kuyinjiramo ubu rero hasigaye ko tuja ku kintu nyezina hama tuzoshike kwihereza ikintu nyezina rero n'igiki nshaka wewe uzu vyivangemwo nawe uzuraza muhira ndahakubwira uzuraza muhira kenshi uza ntahaye wewe ugerageza uburyo bwose umutongoze ndakwizeye umutongoze ewana mpaka binashobotse unamusabe ko muryamana hama jewe uzoza urambwira ati byifashe uku hama uko hazogenda haraca iminsi noneho tuzoba turi kumwe tuzobaza turabonana wowe ufite ushaka kuraba faiblesse ziwe ahantu ziri ya urabe yuko azohava adekona arambirwa na bwa buzima bw'iwawe uko nabayemo bien sana aca twagwa n'intuzenya basi kuko nyene nzoba ndiko ndamuresha sivyo ndamuhenda ni rya mbere utahuye ikintu n'ingoka azohava abiva aguheba akurikire jewe basi ufite je ikintu nshaka kuraba cyane cyane nshaka kuraba ko ari wa mugore afise tama y'ivyisi cyane okay wa muntu arambigwa n'ingoga avuga ati jewe iki kintu ndabona ko kitazohava gikunda kandi hakiri kare wa muntu avuga ati jewe ibi byandambiye wa muntu avuga ati jewe umugabo iki niko adakora nuku je ko nironke abafise inoti ndigiriye canka azoba wa mugore w'igishushungwe azovuga ati aka kagabo kanje kara kagabo kimbwa reka ndagaca inyuma nkazongira iki niko nyene rege zaka kubigenda okay none wewe rero ubu isaha tuvugana wifuza ko je no ntangura ryari ikintu ca mbere deja nana ntumuzi je ndamuzi nene ubunye ikintu ca mbere gisigaye ni kumenya homba cyo nico ca mbere maze kumenya homba tayari akazi kiwe kazoba gatanguye okay none ko numva arakazi abasi mahera nambuze owe sayo ubuze mugabo nyene nawe uravyumva kuko urumva mwiyo diri n'amahera bibaye ngombwa azokora ndashaka kumenya wewe uri umuvandimwe nyabaki uri umuvandimwe nyabaki bro burya we ntumva ko unshize nawe mu gahari oya pana nina nigiki yaba atari umuvandimwe burya nigiki nyene wamburanye sawa nana kimwe giba basi no kugira umutima amenyo kwe shanga ibyo bintu mugomba mugire si byiza hari igihe wosanga watabitahura nkuko mwe muvyiyumvira byiza mubyihoza canke mukabimubwira none wowe wabyumvise gute wumva nakubwiye nawe mikuke turamwizeye
n'umuntu jewe nzi na mama yareze neza uje ryari n'umunsi ngena meze ndebaza n'imisi mu banyurazi n'umuntu yoroshe nituze muri kuroza no yasoza je naho mitwe twamizeye ahubwo rero ko nabyumvise mama ko byumvise ati kusaba n'ikintu kufunga ka uhore mu guhitamo yumva no guhitamo nye urwanko n'urukundo none tugire gute ariko shako yabisabye nanjye nkaba ndamuzi ngene namureze yamwe ambwiye yuko atamaronko aje kwigera hahamira nanjye rero ko bibaye uko reka ndabe ibyo yambwiye ko aje bikurikiza nani nawe naho bizozana intambamye nzomubwira ati we mutsi ko twabivuganye kubera ko utabaye muri iyo mpanuro je naguhaye hari igihe rero usanga bimuzaniye icuka ciza mama ahubwo jera urazi ikintu mbona azi ikintu mbona okay rero basi nk'umujama iyo diri je ntuza kuyikora bigufasha nkabikunda nkuko nawe hari ibyo mfasha hari umuntu uzotegeza kumfasha n'ibindi nyene rega nico tubereye abavandimwe ahubwo ikintu gihari urumva aje abantu wimukiye je ntahunze wicuma location cyanye no hambwire hama ufete reka ndakubwire kubera hari gihe tuzosubira kubonana turi mu binda panibi kuko ubudeja akazi karatanguye muri make nubwo tuzohura je nawe twigire nkaho menga turabagenze mugabo byabimenyerano dufitaniye ubu tugiye gukora urabona kujya kwa film ibi bintu tugiye kuba ubuzima tugiye kubamo tugiye kuba mu buzima nka burya bwa film none basa akarorero kamwe none umugore wanje arazi kuri umugenzi wanje sibyo none niyo amudraga ntazoza kubimbwira baby please sorry Como é que wagize ibintu nk'ibi baby sorry No. Ntumbwire ukangena agakenewe n'umwana wawe ukantuka nkabibona ukantuka ukafatana nagusaba umufasha ukabonye ko munsi ibintu ngiba kubera ko utambwiye obedi ukahita ngo ndi maraya ngo ndicuruze mukananjana mu muryango ko mbemutse ibanga ryihise inyuma y'ibi bintu byose umugenzi umbwira ibanga ryose ukamisha ibanga nk'iri ryose ukanjana mu bahungu ngo bafasha kumbe kajya kose kari agakintu nanjye sinamenya n'ikintu na kimwe
iryo kosa ntaryo nukora. Aruna wowe ntuzi ibyo ukora kina nabyo. hama ikindi nacyo mwana urabona ngaha sinokuzana kuko sindanamuvyarira nta mwana mfise kuri we. hama ikindi nacyo sinigeze ndamubwira ko mfise umwana. Nazigenda kurondera naraje hariya ku gatumba. mama ntiwirirwe wihogoza ngo uvuge ibintu byinshi uca hariyo nyengenga. mama narambiwe kuba muri burya buzima.